jewe mpora numva nk'abantu umuntu muravugana ikintu mukavugana aho muza guhurira aho mugikorera ukaza wumva mugeze kwibutsanya ngo hewe ngo ya gahunda ngo tuyishire ngo nibaza yuko ngo ikiri ku mugoroba n'umurundi ntarigera jabuka nimbibe na gatoyi mugabo gahunda si Kirundi gahunda ni Kinyarwanda none gahunda ni mu Kirundi mu Kirundi yari gukoresha ati ryasango ryacu gahunda ni isango yo rero ivyo bintu biragoye kuri urumva urafise raison no mu Kirundi raison igituma impamvu you are right bas uri mukuri voilà rero haheze igihe nk'amezi nk'atatu mbona haratanguye kuza abanyeshure umwe wanashaka natanguye kuronka abazungu babiri abantu bize batatu ba mbere bari abazungu rero umuzungu umwe nigishije ivyigwa vyinshi yize ivyigwa 47 yaro aba muri Amerika akaba afise umukunzi w'umurundi kazi rero afise uwo mukunzi bashaka kuba ndamwimpressione ndamuvugisha Kirundi acambye ati nkeneye unyigisha Kirundi hanyuma nzomuvugishe umunsi umwe nzotegura igihe nzotangura kumuvugisha mu Kirundi kandi nzoze ndanamwumviriza numvirize ivyavuga ivyari bari karavuga bivanye ndakwiza imyaka 27 nari nagize indoto mvuga nti je ndashaka kuzokuba ku rugo nkiri muto nkabona rero ko muri ico gihe ndiko ndakwiza imyaka 27 ndashobora kwirirwa muri ville simfungure ko yanabuza amahera yo gufungura ndashobora kubura amahera ya bus ya taxi yo gutaha kubera urumva ibintu vy'amabisi wabona hari igihe biba bikenye narumva ko ngize urugo hari ukuntu nyene uba warabayeho muri kahise ukavuga ati je ndashaka kugira urugo nkiri muto urumva rero muri ico gihe yego nk'abandi nkurundi gwaruka gose nk'abandi ba jeune narakundanye n'abakobwa mugabo no munsi baje ni wo bavuga ati nanje Alban ndabona ko nanje ahuye na valeur zanje sinibuza amahigwe abakobwa pop the balance abakobwa mubona Alban ko atesa mu mwandikire umara ko datesa muce mumenya ibipfurizo urumva rero nico gituma novuga nti je umukunzi nzoronda canke uzobakeneye umuntu afise amafaranga emwe ntaze yirirwa araza je nta mafaranga afise mugo umuntu yoba avuga ati jewe nkeneye umuntu tuzofashanya kurondera amafaranga afise je ndazi gukundana uzobaze abantu muze mubura abagabo abantu benshi barazi je nkunda abana cane barabizi ndabahaye mwiriwe na mwaramutse abakunzi ba Siren Vibes bakunzi ibiganiro vyacu moi j'espère que vous allez bien nimba washoboye kuronka kanya kura ibiganiro vyacu nizere kumeze neza utameze neza naho Imana ikugiriye neza kubera ko nibugihema haca ariho ivyizigiro vy'uko ejo ushaka kuzoba umeze neza je twozira codes akaba ari je ngira nkore kino kiganiro mumbona kenshi ku bantu bamenyereye ibiganiro vyacu barazi ko bakunda kubona isura yanje kenshi cyane mugabo nimburi mushasha nawe witegure kubona isura yanje kenshi ariko kandi ndagusaba kugira subscribe kugira ngo ntuzuracikwa n'ibiganiro vyacu ariko ku bantu bagira subscribe naho ni bara ibiganiro vyacu nukuri subscribe yanyu ico tuba twayibasabiye ntibamwe ko muragikora nkuko tuba twavyipfuza dushaka ko nimba subscribe ushobora kuba uri wa mbere mu kuranka notification ibiganiro vyacu urose notification ifo guca wugura ikiganiro ukakiraba omwa namavuga ni omwa 10 minutes zonyene kuko ntuburi kwemeza kuyikunda mugabo uravye 10 minutes urashaka kudesatiye emission irashaka kuba iri intéressant ou bien iri intéressant kuri jewe mugabo nukuri zuraduha amahirwe yo kuduha 10 minutes za mbere omwa kugira ngo unywane natwebwe rero uno musi fise umutumire n'umutumire wo mu Rundi nk'ibisanzwe kenshi nkunda gutora abarundi bigahaza abahaza aba étranger gakeya occasionnellement ariko kenshi mba kumwe n'abarundi bene wacu kada mwakire aramutse abibwire ababwira impamvu ari ngaha anye mugabo numva nahamagara aba diaspora abantu bose bari mu mahanga surtout babandi ikirundi kikigoye nka Doraya muze kuraba kino kiganiro kubera ko kirashobora kubagira ikimazi kirashobora kubafasha cyane mu kugira ngo mwibuke ivy'iwanyu mukunde ivy'iwanyu cyane mumenye ikirundi bite mutumire wanje ni sawa ozi umeze neza ego
ndamusaba abakunzi bacu bibwire babwire amazina yawe y'ivyo ukora eko. Murakoze. Ndakuramukije wowe nyene, ndaramukije n'abakameramani bacu bariko baradufasha kugira ngo aya masanamu azosikira babone ikiganiro. Hama kandi ndaramukije abariko bararaba kino kiganiro n'abazokiraba igihe kiri imbere atari ugutugikoze. Yego, siko kantu gawe. Akanavuze ribaza nanje mandakije bagira vraiment. Iyo umuntu aje muri emission Siren Vibes, emission yacu ari immortel gushika YouTube bayifuse niho iyo emission zoyibura. Nje gituma n'abantu bavuga kugira ama promotion. Ayi wacu sico kumana ku radio n'amabisi ku radio ashika kure. Mugatwe guburi siko ico kintu kizogumako no wanagikenera kandi uzoza ukirondere kandi usurugi partage usurugi abantu. Rero felicitation ngiye akantu k'ubwenge. Urakoze cyane ega nandi uteye imbere ndaryoherwa uri mu bantu bagiye baratera imbere mbona kubera wanashaka novuga ko turi no muri generation imwe. Yes. Rero ku mazina yanje je nitwa Albin hanyuma nkuko wabivuze jewe ndi ngaha nkushaka kuvuga ivyo akora. Albin n'umurundi nkuko babivuze ko ukunda gutumira abarundi hanyuma n'umurundi w'imyaka 29 hanyuma nkaba mu kazi ka misi yose ivyo nsanzwe nkora ubwa mbere mba i Nairobi muri Kenya niyo mba haraheze imyaka 2 hanyuma akazi ka misi yose nkora nkaba nsanzwe ndumwigisha w'ikirundi kugira ngo wa wundi watumirira kuraba ikiganiro n'abandi bose bumve yuko jewe iconje kuvuga uyu munsi ni uburyo nigisha ikirundi uburyo natanguye kucigisha n'uburyo nifuza uno munsi gufasha abantu benshi. Okay, ndiko ndimvira jeune w'imyaka 29 yigisha ikirundi. Wakimenye he d'abord kora ko jewe je me dis que deja murumva ko kugira mvuga ikirundi cyonyene birangora jewe mama peshi kugira mvuga ikirundi cyonyene ni ibintu vy'amasirago nibaza ko umpaye igihano wowe mbega ikirundi wakimenye hehe ubwo rukundo kumenya ikirundi rwavuye he amahoro kugira ngo ushobore kuba wigisha ikirundi kuri iyo myaka. Urakoze cyane ubwa mbere hari ikintu uvuze ngo kugira uvuga ikirundi cyonyene birakugora. Si wewe wenyene na jewe ndacigisha hariho amajambo ndondera nkabura kubera yuko usanga novuga atabigo bihari igihugu categekanije kandi ivyo bigo bikaba byatanguye kubikora kuva kera kugira ngo n'umuntu akeneye kwandika igitabo umuntu akeneye kwigisha umuntu akeneye kwiga umuntu akeneye ibitabo bivuga kubijanye n'ikirundi kuko novuga nti ikirundi canke ururimi kanaka rw'igihugu novuga ko ari umushinge wa mbere w'imico n'imigenzo y'ico gihugu. Rero ikirundi nka twebwe turabarundi novuga niwo muzi niwo mushinge wa mbere canke niyo nkingi ya mbere y'imico n'imigenzo y'igihugu cacu n'akaranga kw'abarundi kuko nko ngaho uravye ngaha anye kuri agapira nambaye handitse hati ikirundi ururimi rwanje umuco wanje akaranga kanje nukuvuga yuko ururimi nigo rutuma twifata uko twifata tuvuga uko tuvuga twigenza uko twigenza dukora n'ivyo dukora nk'abarundi. Rero urumva jewe nakuze n'ukuri jewe mvuga numva ko nshaka nobona abarundi dutera imbere nk'abarundi tukaswima tukemanga novuga imico n'imigenzo n'akaranga vyacu kandi n'abari hanze n'abagiye kuba hanze bakagumana ako karanga n'uwo muco kuraza bavuga bati utaye umuco ubutaye akaranga. Rero urumva ku buryo n'abantu bagiye hiyo ushobora kugumana umuco n'ako karanga. Iyo rero umaze kugenda ukaja bukimbibe ndakubwire aho mu bihugu biri mu bwoko nkaye wacu bavuga ngo hari ubwoko ngo bw'abanaba ariko je novuga nti sinavyemera kubera yuko twebwe tuvuga ururimi rumwe kuva umuntu avutse umwana akivuka imigigwa bagira ni imwe. Iyo umuntu ageze kuba kugwiye igihe basohora abantu mu Burundi imigigwa umurundi wese abarundi bagira ni imwe. Iyo umuntu apfuye imigigwa imwe imigigwa nimwe intambo ukuvuga twese turatahurana ariko mu bindi bihugu hari ubwoko usanga ubwoko bwisangije iyo migigwa ivyo bintu byose kuva umuntu akivuka gushika bamusohore gushika agere mu bigero yongere apfe babafise
uburyo bakora ibintu bitandukanye n'ubundi bwoko rero uravye muri ivyo bihugu uza gusanga bakunda imico yabo n'ururimi rwabo bagakora indirimbo zabo bagakunda ibintu vyabo ku buryo jewe hageze n'igihe ndagutera inkuru jewe muri mu mashuri yisumbuye nize ibijanye n'indimi hama mu bijanye abantu bakoze ibisata bijanye n'indimi barazi ukuntu muri za histoire za geography twiga uburyo n'ibihugu vyacu izindimi mva mahanga zagiye ziraza zizanywe na colonisation n'icyo je harageze n'igihe kandi n'ubu ndabishaka nagenda ahubwo Imana irakoze ko ncenda cibuka ndagihereko jewe narize university niga ibijanye no kudandaza no gufasha amashirahamwe kudandaza ivyo novuga marketing and management mugabo gushika uyu munsi sindaronka diplome ndabizi nta diplome mfise 2020 mugabo icyantu hari ibintu bibiri byambujije kuja gutora iyo diplome icambere ni ko numva ko nakuze na mama wanje ndamubwira ko jewe nshaka guhindura amazina yanje n'ubu rero ndakivuze ndagisavye abajeje gufata ingingo mu bushikiranganje bw'ubutungane hariho ukuntu bagutuma ivyangombwa je nshaka kwitwa amazina y'ikirundi gusa ugakura ko Albin nkakura ko Albin nkitwa amazina y'ikirundi gusa bashaka ko nitwa amazina abiri nkitwa amazina abiri akurikirana y'ikirundi ozi birababaje kubona ko haba haraje nk'abantu bakatwaka akaranga n'imico byacu tuvuge nk'ubunye genda umukatolika mugaje hari ibintu jewe nakuze numva bimbabaza niho nakuriye n'ubu niho ndi mugabo kungene nk'abazungu baje abantu bagatangura kubita ngo amazina y'aberanda ngo amazina y'ibikoko vya hari iwabo none umunsi kintu cose wumva ngo senaka oro muri bino bihugu vya Afrika hari aberanda bapfiriye mu bihe canke mu ntambara usanga zagiye ziratanguzwa n'abazungu abo beranda rero twebwe ntibazofamenyekanye twebwe rero turakwiye kwasuma kwemanga karanga kacu nk'abarundi tukumva ko mu bihugu mu bihugu vya Afrique de l'Ouest usanga umuntu yitwa Sidibé Diawara nta bintu by'ishengero nta bintu by'amazina y'abazungu nta sekuture nta bintu by'ibindi byo hanze kubera iki none twebwe tutokwitwa amazina y'ikirundi gusa nariko ndaza mu Burundi umuntu twari twicaranye mu ndege niho hariho message yaronka umuzungu uwo muntu yari umunyarwanda acaronka message y'umuntu amubwira ngo umuzungu yakoreye acamubwira ngo iyi identite yawe ngo yanditse nabi ngo amahera ngo bavuze yuko kugira bayaguhe ngo barinda guhindura amazina yawe kubera ko hari hatangura izina ry'ikinyarwanda ngo habwirizwa gutangura nk'ubuje nitwa Albin Habyarimana ugasanga ngo habwirizwa gutangura Albin oriyo yuko hatangura Habyarimana ntibumva nyine umenga tubwirizwa kugira kuri urya murongo badushizeko kubera iki hatoba Habyarimana canke Ineza Habyarimana akaba amazina y'ikirundi je rero mu kintu ndasavye umushikiranganje ndasavye n'umuntu atwara pafu kubera abo nibo bantu babiri boshobora kumfasha ibintu vyihuta kuko nimba umushikiranganje anyemereye guhindura izina ni vyiza yuko nk'umuntu ari muri PAF acanyemerera ko passport yanje iracari ifise validité igihe kinininya anyemerere bampindurire passport bitarinze kuntwara igihe ku buryo byomvuza gufata ingendo nariko ndafata hanyuma n'umushikiranganje anyemereye guruhindura nta jewe ntavyo igihugu kinkurikirana ko nta caha nakoze ariko ku buryo bovuga bati uyu muntu avyifuza n'abandi barundi abana tureke kubita amazina atagira insiguro tunigiye kurondera ngo naberanda ngo nakazina keza gafata iki oya tubita amazina y'abarundi nk'abarundi niyo turiko turavuga ururimi rw'ikirundi tugerageze kwigora kuza kurakoresha amajambo y'ikirundi niho tuzoza turakivuga turaduga turuvuge bitworoheye nibize biratugora canke tuvanga amajambo y'icongereza n'igifaransa nkuko wabivuze ko nawe we bikugora ego n'urugamba ugira utanguze utoroshe urako ko bivuze mu ntango deja hariho amajambo agoye kuronka mu kirundi canke niyo uyazi atanyaruka kuza mu mutwe kubera ko uba wumva avugwa gake
uyumva gake ugasanga agiye igifaransa ngira niyo umva cyane ugasanga yasohoka n'amazina nibaza ko hari igihe umuvyeyi bavuga ati ndashaka kwita umwana izina risigura nk'uku ugasanga ntirije mu Kirundi je nkaje abana banje bafite amazina y'Imana urumva aya nashize ngaho ku kuboko aya umbwiye ngo ndayashije ngo mu Kirundi ngo ari gyungane rigera nk'ariya ubwo ndaritoye nk'uku mu Kigiriki riza rakaja nyene kushaka kwita umwana donc nibaza ko bivana ngira n'umuvyeyi bazobashaka hano abavyeyi je wenzi bafite amazina y'Ikirundi gusa ugasanga abana bose yavyaye bafite amazina y'Ikirundi gusa donc ivyo bizovana nyene n'ivyo umuntu azoshaka mugabo nk'uko bivuze reka ministeri yorohereza bashaka kwihinduza shavuga ati jewe bavye banyise amazina mugabo narakuze ndashaka kwitira amazina yanje amazina yawe bashoboye gukorohereza kuyaguhindurira hari ikintu rero wavuze kare uri kuri dondora wavuze ngo ko uba muri Kenya hari nagize video mu minsi heze kuri TikTok nayigize mbwa yari y'umukenya aje atashe mu Kenya aba muri Etats-Unis avuga igiswahili nyene kidafate Kenya ni mrembo urabibona n'abarundi hari abarundi benshi baba mu mahanga hari habo bitavako n'abandi bivako ugasanga atashe mu ndi atakirundi na kimwe azi kuvuga atana kimwe harabo twumva bavuga ngo barigirisha ngo maze ngo 5 ngo maze ngo 3 ans ntana 10 ans aramaraye ngo aje ngo yibagiye Kirundi mugabo hari abandi nabo baba baravukiyeyo barakuri hari nko bavukiye mu Tanzania gacha bagenda muri za Australia za Etats-Unis ugasanga ntigeze aronka ahantu bavuga Kirundi kugira ngo akimenye ugasanga akuze avuga icongaza cyangwa akuze avuga igifaransa gusa mugareka ndakubaze kuri abo onye abo baciyibagize mu nuvuga ko ari nko kucibaza ko n'abajanga mu Rwanda hafi agasigara ari none se gorata wagiye se nta urabibona amaze 2 ans wibaza ko biva kuki ku muntu asingo deja yigisha Kirundi ndazi ko mushaka bamuvugana aho gati je byagenze ukunye ufate ku experience yabo bamaze kuganira biva kuki urakoze cyane abo bantu rero mbere je uyu no munsi singire ndabanegure ahubwo je ngomba kubashigikira impamvu ushaka kubashigikira ubwa mbere uvuye mu gihugu cawe haba hari ururimi wari ukoresha ugiye mu gihugu c'ahandi usanga bakoresha izindi ndimi nk'ubu jewe nk'ubu navuye ngaha mvuga Ikirundi n'igifaransa arizo ndimi nshobora guhagarara nkavuga imbere y'abantu ntajugumira ntatinya mugabo ngiye muri Kenya nsanga bakoresha icongereza n'igiswahili ni nkukumva nko ngaha nyene nshobora umuntu tuba turiko turavugana nkaca nsanda mumajija kantu ko mu giswahili nta n'igiswahili je ndamenya neza kubera usanga ntigeze ngira amahirwe yo kubana n'abantu bakivuga ivyo nikora usanga nguma nikorera ivyanje ugasanga ndakimenya ngiye gusuma ngiye gutembera gatoyi nyene uko nyene rero iyo ugiro muri ico gihugu ego nkuko mubibona tukabaye oblige kwimuka mu kibanza tuko dukorera hanze muri kungene yo ku kazi kubera ko murabizi ko muri iminsi nukamenya kwiyadapta kuba mu bihe bigoye no mu bihe vyoroshe amatara aracitse nta bitoro bihavye ko watsa ama groupe donc urumva ucugerageza kwiyumvira mechanisme yose yotuma ukora mu buryo bugoye nk'ubwo onye niyo mpamvu mubona twashoboye gusohoka ndugira tushobora kubana ikiganiro kuko twagwiciza hagati kandi cyari kinana ko ndumva ko kiri intéressant kiri intéressante donc reka ndamuhe ijambo asubire yishike nayimaje kumubaza c'abantu baba mu mahanga bakibagira ururimi rwabo nibatse ko rero twari tugeze ego nariko ndabivuga nti jewe abantu baja mu mahanga hanyuma ugasanga inyuma y'ikiringo kanaka inyuma y'umwaka inyuma y'imyaka 2 batanguye kuvanga ururimi rw'iwabo rw'amavukiro n'ubwo rurimi rw'igihugu barimo jewe abantu rero sindabakarira sinza kubanegura cyane ahubwo jewe nshaka gusigura kubashigikira ego kubera yuko so kubashigikira ngo no kubabwira ngo bibagira ururimi ariko tumenye iyo uvuye mu gihugu cawe haba hariho ururimi musanzwe mukoresha igihugu ugiyemwo naco haba hari ururimi bakoresha wewe rero ni wewe uba uri umushitsi muri ico gihugu uharanira kuvuga uharanira uburyo woshobora kuvuga kugira bajya abantu wewe muzokorana uzobaza ibintu uzosaba ibintu uburyo bashobora kugutahura kugira rero bashobore kugutahura ukoresha ururimi rwabo amajambo yabo
mfatiye nko ku Kirundi n'ikinyarwanda ni indimi zivukana urabona umurundi avuye ngaha akagenda mu Rwanda akagenda mu radio aravuga atangorane bakamutahura ariko iyo hamaze igihe hari amajambo usanga nk'umuntu uri kurabwirikira ngo ikintu nigikuvuze ngo ico gisigura iki ugaca uhitamo gukoresha rya jambo atahura hamukazosanga kubera umwanya uhamara niryo usanga wamenyereye ugasanga wararisubirije ryarindi ryasigura ico kintu mu rurimi rwawe rero je nibaza yuko tutokwihatira abo bantu kubakarira kubatuka kubanegura oya ahubwo no gutahura uvuye iwanyu ugiye handi hantu rumushitsi ubwirizwa gukoresha ururimi rwabo ubwirizwa gukoresha amajambo bakoresha hanyuma ko bishika ugasanga ara amajambo usa nayo wibagiye ugarutse bisaba kwiyibutsa ivyo nta makosa arimo vy'ukuri nibaza ko atabantu mbega ko atamuntu barakarira ngo aja avuga icongereza ngo aja avuga ngo igifaransa nibaza rero yuko twobitahura ahubwo je mvuga nti mbega abantu turi ngaha ko tunegura bajabutse ngo bagiye mu Rwanda bagiye hehe mbega twebwe abantu turi ngaha ubwo turitwararika kutavanga indimi tugukoresha ya majambo y'ikirundi nyezina nk'akarorero ngaha mu Burundi jewe mpora numva nk'abantu umuntu muravugana ikintu mukavugana aho muza guhurira aho mugikorera ukaza wumva mugeze kwibutsanya ngo hewe ngo ya gahunda ngo tuyishire ngo nibaza yuko ngo ikiri ku mugoroba n'umurundi ntarigera jabuka n'imbibe na gatoyi mugabo gahunda si Kirundi gahunda ni Kinyarwanda none gahunda ni mu Kirundi mu Kirundi yari gukoresha ati ryasango ryacu gahunda ni isango urumva ati ryasango ryacu turishira aha dufate ryasango nashaka duhana isango ryo gukora iki kintu igihe kanaka rero ni vyiza twebwe isango ni rendez-vous right ego cyane nuvuga rero yuko nkaho byari vyiza yuko abantu bazi Kirundi abantu banonosoye ibijanye n'ikirundi kuko nababwiye nuko sindatanga intangamarara y'uburyo je nigisha n'uburyo ndabikora sinigisha Kirundi ngo co mu mizi c'amayagwa jewe nigisha Kirundi co kuvuga uburyo umuntu ashobora kuvugana n'uwundi uburyo umuntu aje ngaha mu Burundi atazi Kirundi ashobora kumenya kubaza ibintu kuvugisha abantu kumenya ibintu agiye gukoresha muhira kwishure kwisengero ahantu ikirundi cyo kuvuga nk'ururimi rw'amavukiro yanje rero ni vyiza yuko ahubwo twebwe nk'abantu banonosoye ururimi rw'ikirundi baza baradufasha turonka uburyo tuza turabashikira hanyuma bakaza baravuga ayo majambo kenshi tuba tutazi twebwe tumenyereye hama natwe tukayafatiraho tukaza turayakoresha okay yo rero ivyo bintu biragoye kuri urumva urafise raison no gutuma Kirundi raison igituma impamvu raison si gituma ni impamvu basi urafise raison kuri kuravuga ivyo onye okay urafise impamvu yuko uri kuravuga ivyo onye naho oh no you are right basi uri mukuri voilà impamvu ndakubwira ati mvuze ati biragoye nikora ko ubuhoho biragoye cyane gose kurushaho nashima n'ubwa mbere kuko twiza muri primaire tuze muri kaki twariga Kirundi gushika mu wa kane ukaza kwiga igifaransa ugeze mu wa gatanu mu wa gatandatu naho nyene usanga ari kuri mu canke kuru zibiri zirimo igifaransa ariko ugeze muri secondaire wiga makuru 10 mu gifaransa ukiga ikuru imwe gusa mu Kirundi mbega wumva ico Kirundi twovuga twomenya twogikurahe mu gihe nivyo tugende batwigisha bayitwigisha mu zindi ndimi simvuze ngo batwigisha ngo biharuro mu Kirundi mugabo nariko ndiyumvira none nk'ubunye hage makuru nka ya biologie amakuru nka ya histoire amakuru nka ya geographie cyane numva ari kuba gyoshe mu Kirundi umwana w'umuntu uko wigisha histoire y'u Burundi ko kwimigisha mu gifaransa mbega ico Kirundi wifuza ko amenya dabara gisanga atari gifaransa ciza twese tuzi ngo turavyumva mugabo kora ko cumva injiro nyinshi mu matwi yawe gasanga kiriko kiramira na ca Kirundi gikeya waruzi canke warufise kora usanga dufise n'abavyeyi bize abenshi ugasanga bafite abavyeyi bize ugasanga muhira n'umwana amuvugishije igifaransa aza kumusha mu gifaransa nyene ugasanga na kakarundi ntari araronkana gakura bega eske to blaminga tukaba tutazi Kirundi je nama nama prevenize nize muri leta mugabo ndakubwiye ko nize amasame amuzi amakuru menshi mu gifaransa no bataga igifaransa womenya
usanga kiyo kiravanga nta karundi gakiyangira uzi mwisite canke kajya kunyene tuvuga ikirundi ugasanga ko biravanga vangana kubera ko nta rurimi na rumwe uvuga ngo uri perfect muri go canke ngo wararunonosoye cane mw'ishuri est-ce que ntihaso hava ingwane yo kuba abarundi benshi badashobora kuba bomenya ikirundi ngo bacandaze ngo bakimenye neza vyimbitse? Urakoze. Ico novuga tutagiye nakure ugiye ngaho muri Tanzania Tanzania ibintu vyose ivyigwa biri mu Giswahili. Kera n'abarundi ego matematike na ego kera n'abarundi bari biga ivy'indimi muri kaminuza y'u Burundi bagenda kugira imyimenyerezo baba bize nk'ibintu vy'indimi Giswahili ni kugira bazoze kucigisha bagenda kwimenyereza muri Tanzania ko niho bavuga Igiswahili novuga ego novuga ciza nyene c'umwimerere. Rero uti none kubo twegwe tubiga mu Gifaransa niki abandi mu Congereza ego ozi nivyo bine navuga ozi ko je nshaka guhindura amazina nkitwa amazina y'ikirundi gusa kubera iki vyaba ibintu vyose abantu batuzaniye ico kintu citwa indero education mvuga babishize mu ndimi zabo kugira babandanye badukontrol kugira biborohere kubishikana mu mizi kandi kugira ngo biborohere bizoborohere no kugira ama control iyo hageze kurondera tuvuge nk'intamba ibintu vyose babikurikiranire hafi kuko uzoza kubaha control mu kirundi ntibo bitahura uzoza kubaha novuga nti kubaha nk'ikintu bamubajije azokivuga muri rurya rurimi baca bitahura azogira intamba yo kukivuga mu rurimi rwiwe akivuge mu rurimi rwabo ari nabo bagitahura gusumba nuko nawe yakivuze. Niyo mpamvu rero novuga nti uno munsi urumva mu iterambere ry'igihugu ni novuga ko ni intambwe ku yindi ni intambwe imwe hanyuma bizokunda. Uno munsi turabona barashizeho urwego nshingwa kirundi igihugu cararushizeho mugabo jewe ukora ikora uno munsi ndibuka mu minsi y'ikinyamakuru yaga caranyanditse kivuga ivyo nkora byo kwigisha ikirundi hanyuma ujejwe urwego nshingwa kirundi yaranyandikiye aranyandikira arankeza hanyuma rero arambwira yuko kumbure tuzoza turavugana ari ico bashobora kumfasha cyo twofashanya bahakimfasha. Abo bantu rero ugiye kuraba ubwo rwego ruracakenya ibintu vyinshi cyane kuko no munsi nta bitabu kuko tugiye kuvuga bijya bitabu nko mu minsi mu myaka yahera hari bitabu byitwa dusome umva bijya bitabu dusome ndagize cya 4 nakiguze mu minsi heze so kuvuga yuko vyigisha ngo ukeneye kuvuga ururimi rw'ikirundi uhera ngaho ukaduga gutyo oya bijya bitabu vyigisha kubijanye n'amashure class par class. Rero nico gituma novuga nti harakwiye muri uku rwego nshingwa kirundi bagashiraho bati abantu bashaka kumenya ikirundi kuvuga ikirundi neza bagategura ibitabo hakaja ho rwego rutegura ibitabo bahavuga uhera kuri ubwa mbere indamukanyo z'ikirundi zose bakazikoraniriza hamwe hanyuma ibikoresho bikoreshwa muhira ibikoresho bikoreshwa ku mashure ibikoresho bikoreshwa ku isengero ibikoresho bikoreshwa mu kazi ivyo byose bakabikoranya bakagenda barishira mu gitabo uko bikurikirana bakaduha uburorero bw'ibiganiro bikunda kuba uburorero bw'ibiganiro biba mu kazi uburorero bw'ibiganiro biba ku isengero biba mu isoko uburyo ugura ikintu mu kirundi nuvuga ku buryo umuntu aje ahavuga ati nje kuba mu Burundi nk'ubu je ndafise umufaransa kazi nari ndamaze kwigisha abantu batari bake mu bantu bamaze kwigisha hariho umuswise ari ngaha mu Burundi umuswise kazi yaje kera ariko namwigishije amareso make wewe hariho ari ku mufaransa kazi baheruka kuza ngaha mu Burundi baje kuba ngaha mu kiringo c'imyaka 3 uwo mbere yari yarananyemereye ko twobonana ambye ati jewe naho woba waronse ikiganiro noza tukavugana nyene ukabona ivyo umaze kunyigisha n'abarundi kugira ngo nanje bizonyorohere kubana n'abarundi no kuvugana n'abarundi nibiza ko menya n'amajambo yibane n'ikirundi cibanze. Rero urumva ingorane ariko bagumye bantura niki bamwe bavuga bati turagenda kuri Google tukarondera ahantu twojonka amadokuma dushobora kuronkamwo yo dufasha no kuba turasoma uburyo dushobora kuvuga ugo rurimi ugiye kuraba uburyo ikirundi icongereza cigishwa igifaransa cigishwa uno musi n'igishinwa kirigishwa cyane usanga hariho methodology bakoresha ama strategy bakoresha ugasanga iyo methodology canke ubwo buryo bakoresha
burafasha ko izo ndimi zabo zigenda ziratera imbere kandi n'abanyagihugu bazo bakura bazivuga twebwe rero vyo kuvuga ngo ivyigwa babishire mu Kirundi bazogenda baravyiga buke buke ni ciyumviro reka tugishikirize ariko habeho ubwa mbere ubwo rwego bategura ivyo bitabo bishobora gufasha abantu hanyuma bagende barabaronka uburyo boshobora kukivuga abana bavukiye hanze baronka ibitabo bokoresha mu gutangura kuza baranasoma wanashaka banabihindure bace banabihindura mu ndimi z'icongereza n'igifaransa kuburyo umwana yavukiye mu Bufaransa agisomye mu Kirundi agaca kibona ico gisigura mu Gifaransa kuburyo umwana yavukiye mu Bwongereza canke muri Etats-Unis agisomye mu Kirundi agaca amenya insiguro yacu nukuvuga kuburyo biga uburyo umurundi ahari hose azoguma ari umurundi azoronka nibimufasha kuguma ari umurundi mu kuguma akoresha rwa rurimi rwiwe rw'ikirundi. Ego uheje kuvuga ukuntu bigisha ikirundi mugabo nibaza ko nkuko twavuze mu ntango haraba diaspora nshaka ko abakina kiganiro jewe nta kirundi cinshinzi vraiment ariko avuga ko dakubatse ko kamanzi shinga intahe kuko abantu bashaka kumva uri kuvuga ngo urigisha ikirundi bakomenga none numwi yavyize he eske arafise impanya ubushobozi eske yarize university yigisha ikirundi mugabo nkuko bivuze avuze ko yigisha ikirundi cyo kuvuga ku musho bwa ndagiye muri Etats-Unis reka ninge class ico ndagira ngo kumenya ko nzobana n'abanyamerika iki kuntu tuvuga ikirundi nyene kidafashe kirundi kidashobotse kirundi kibanze n'ibindi bintu mwumve ko hari abantu ibiganiro vyanje vyigisha ikirundi kata kirundi nzi agati mwangaje gatanagize guhura n'umuntu kuri Belvedere nayimvuye muri gasho ya Kigingi umwana w'umukobwa acambira arankurikira ntaye nari ntashe acambira ngo aranyambira gucambira ngo uraziko yonyigishije ikirundi naramuravye nanje nta kirundi nza yigishije gute acambira ngo bige biganiro vyanyu mukora ndabira misi kandi naje nari maze igihe imyaka myinshi muri Etats-Unis natakirundi na kimwe nzi mugabo ubu sigaye nzi kuvugisha abantu sigaye nzi kuvugisha abarundi kirundi ndi muyaga nashaka kuvuga no batariko barantwenga donc niba hariho rero umuntu deja abikora nk'umwuga numva abadiaspora bakora ikirundi mwumva mushaka kumenya ikirundi mushaka kucuma gutazi kukivuga canke utazi kucandika ngishaka kubigisha no kucandika donc nagira utubwire ubigisha mu buhe buryo ubigishiriza hehe deja ubigisha n'abazungu bigusha abazungu difference iri he mu kwigisha umurundi utazi ikirundi n'umunyamahanga tubwire ingene bimeze. Ego urakoze nibaza yuko nza guhera novuga aho nabihereye uko natanguye kwiga kucigisha uburyo nabimenye ko nshobora kucigisha jewe mu 2019 na 20 nari nkiri muri universite ngaha mu Burundi hanyuma rero hariho narakora akazi ahantu nkaja gukora akazi kuri ahantu haba umuzungu hama umuzungu twarakunda kuvugana nyene tukaba turabagenzi nyene buke buke hanyuma niho yanganiriza arambaza ivyo nkora nanje ndamubwira ko ndi umunyeshure hanyuma rero acarambwira ati yo ndaguteye intege kuhaje hama acarigira inyuma y'imisi 3 acaragaruka arandondera acambwira ati Albin urabona hari mwaka wa 2019 urabona ngaha mu Burundi igihugu nikiratera imbere kubyo higenderwa n'abantu benshi kuburyo ururimi gohurumbirwa mugabo hari gihe hazogera ugasanga hari abantu bashaka kuza cyangwa agasanga hari abantu bari hanze bashaka kwiga ikirundi ati jewe naho nkora aho akazi kanzanye ari muzungu ava mu Bwongereza ati naho nkora akazi kanzanye ndafise urubuga rwo kuri internet site web nigishiriza ko indimi yo site web yigisha indimi mva mahanga donc les langues étrangères ati nawe rero no gufasha kwiyandikisha kuri urwo rubuga hama nawe ukazoza urigisha ikirundi acampa isango ry'imisi 2 yakurikiye ampa iryo sango rigeze arambwira ko tuzohura ko azova ku kazi kare nanje nzoshike kare kugira ngo tuzoce tubikora iryo sango rero rigeze aramfasha kugira aka video ushobora uvuga mu ndimi zitandukanye hama uburyo uzokwigisha ndagashira mu Kirundi no mu Gifaransa no mu Congereza hanyuma no kwiyandikisha rero inyuma y'ukwezi baciye banyemerera ubwo rubuga gwitwa italki.com hanyuma rero haheze igihe nk'amezi nk'atatu mbona haratanguye kuza abanyeshure umwe wanashaka natanguye kuronka abazungu babiri abantu bize batatu ba mbere bari abazungu rero umuzungu umwe nigishije ivyigwa vyinshi yize ivyigwa 47 yaro aba muri Amerika
akaba afise umukunzi w'umurundi kazi rero afise uwo mukunzi bashaka kuba ndamwimpressione ndamuvugisha Kirundi acambwira ati nkeneye unyigisha Kirundi hanyuma nzomuvugishe umunsi umwe nzotegura igenzo tangura kumuvugisha mu Kirundi kandi nzoze ndanamwumviriza numvirize ivyo avuga ivyo ari bari karavuga bivanye n'ivyo nzoba nize namwigishije ivyigwa vyinshi cyane ari mu bantu banteye intege kuko urumva ubonye ko ushobora kuronka kuduhera nawe ucugira inguvu rero umva namwigishije ku cigwa ca 48 niho yazananye n'uwo mukunzi wiwe aramutumira hanyuma rero aca agira intangamarara mu Kirundi abari wagira intangamarara mu Kirundi jewe nabanje kuja inyuma ya laptop inyuma ya kamera hama aramubwira rero ati aha rero ngo mvugane n'umuntu reka ndamuhamagare aze baje kwa nandi ko ndamwumva afite amayekuteur nkacanza nkamwe ati uyu muntu rero umva yamubwiye ivyo yamubwira mu Congereza muga rero acamubwira ati je nshitse imbere y'imashini acamubwira ati arandamutsa mu Kirundi arambaza ko nkomeye arambwira ko uyu munsi yazanye umukunzi wiwe hanyuma nyene vyari byose namwigisha kuko namwigisha bivanye n'ivyo ashaka wa mukunzi we yaratangaye araryoherwa n'ukuri ntashobora kwibaza rero urumva naho je urugendo rwo kwigisha gwatanguriye mu nyuma ariko nahavuye ndabihagarika kuko ni nka kurya no bigeranya nka kurya abakoresha Facebook nukuvuga urarindira ko hari umuntu azoza kwiga nka urindira ukabona umuntu yagusavye ubugenzi kuri Facebook urarindira rero ko hari umuntu umunyeshuri aza kwiga rero narabihagaritse nkora ibindi maze guheza université ivyo bindi ndabikora hanyuma ndabona mu nyuma ndabona ko ivyo bintu bitari ko biratera imbere hama nanje ico gihe hari mu 2022 ndiko ndakwiza imyaka 27 nari nagize indoto mvuga nti je ndashaka kuzokuba ku rugo nkiri muto nkabona rero ko muri ico gihe ndiko ndakwiza imyaka 27 ndashobora kwirirwa muri ville simfungure ko yanabuza amahera yo gufungura ndashobora kubura amahera ya bus ya taxi yo gutaha kubera urumva ibintu vy'amabisi wabona hari igihe biba bikenye hanyuma urashobora kubura amahera yo kwigurira impuzu kwiyambika uko ushaka uba muhira umva nyene ufise imyaka uriko urakwiza imyaka myinshi mugabo ibintu wabwirizwa kwasuma kwemanga nk'ivyo ubwirizwa kurangura no kwikorera ntibiri kurabishobora naho rero nafata ingingo yo kuva mu Burundi nkaca ngenda ro muri Kenya maze gushika muri Kenya rero narabuza akazi ubwa mbere ariko narabuza akazi ko kwigisha igifaransa mu ishure ritoyi muri école primaire naracigishije amezi 3 hanyuma kubera ko ntizi ivyo kwigisha ako kazi karahera ariko wari umuntu wize ivyo kwigisha ngaha mu Burundi nk'abantu bize IPA français canke NS français canke IPA anglais canke NS anglais ku buryo wogenda ugaca ushiramo n'igifaransa nukuri je novuga ko muri Kenya ayo mahigwe abo bantu bogenda badashikira kuzogogwa cyane cyane kuzogogwa no kuronka akazi cyane kuko burerekana n'impapuro uraronka n'uburenganzira nk'umuntu wo muri EAC ugakora mu ishure rya leta wigisha ico gifaransa ha mugahembwa nk'abigisha bahari ya anyu mugabo utaje nkaje kubera ntari mfise impapuro zuko nizi ivyo kwigisha ntivyanyoroheye kandi ari kugi bisaba warabyize utize methodology mugabo uri n'umuntu yubaho ukagukura ururimi mu kanwa ukavuga nyene urwo rurimi si tu parles français tu dois parler français if you speak English you have to speak that English then naho uvuga urwo rurimi rero ukaruvuga bakumva kuzi kuruvuga bakumva kuzoshobora gukomunika n'abana bakumva by'ukuri ko wewe ushobora kwiyadapta kuri systeme ya hariya anyu rero naho urugendo rwatanguye maze gushika muri Kenya akazi kagahera naho nasubiye kwiyumvira none ni giki kintu mfise naje ngaha nje kurondera ubuzima nje kurondera gushobora kwibana akazi kamaze guhera inyuma y'amezi 4 nasubiye kugenda gusaba indaro nari nibana rero naho nayumvira none ni giki kintu mfise cyo mfasha create amafaranga ko jewe ari cyo canzanye ngaha imyaka 2 kiragenda ubu ntikiri 27 naho rero nagera nkasura muri bimwe vy'ikirundi nkiyandikisha bakemera nsubira ro gutangura kuronka abanyeshure kugera rero naho ngeze uno munsi mu nyuma ariko nahavuye mvuga nti none mbega ko mbona
ngaha hariho abantu bakeneye kwiga igifaransa nande simfise uburenganzira bwo kucigisha mu mashuri ni gute abo bantu nabo nyene je no bakura ko amafaranga nca naho nyene ndashiramo ama cours privé novuga ivyigwa jewe nitangira ubwiwanje abantu ndabasanga muhira rero nahariya muri Kenya ndigisha igifaransa hariho nkubo ndafise abana babiri nigisha harimwe yiga kuri école française de Nairobi hariho nundi yiga muri indi shure ryo muri Kenya nyene umva ndigisha igifaransa hariya muri Kenya kandi urumva nka kugira nshobore kuriha inzu hama ivy'ikirundi navyo nshobore kuvuga nti ndaziganije dukeyi nshobore kugira umugambi rero nahavuye mvuga nti nigishe nico gifaransa n'ubu mbandanya kuza ndakimenyekanisha kugira ngo ndonka abanyeshure benshi rero ikirundi naco nahavuye mbona ntanguye kuronka umunyeshuri umwe babiri batatu nyene nkabona ndiko ndaduga rero niho niyumvira nti none hazogera igihe haza abanyeshure benshi kandi abaza kwiga ikirundi barantura ingorane ko bataronka bagiye kuri Google uburyo bashobora kuronka aho bigira ikirundi vyoroshe ku buryo no kuronka naje kuntora kuri zo platform barinda kugira amarecherche menshi cyandiyumvira none ni gute hobaho urubuga rushobora kugwigisha by'ukuri ruri specifique ku kirundi mu nyuma nahavuye mbona abantu bakoze site web mugabo itari reference batadugije kuri Google kandi ubugikozwe idaha amahirwe abantu bashaka kuza kwigisha gose ndavuga nti rero je nokora iyi site web rero niho nacangira iciyumviro rero cyo kuvuga nti kwigihe kiri imbere nzoronka abanyeshure benshi ugasanga sinshoboye kubigisha kwigihe kiri imbere uzosanga hari abantu bazoguma bahura n'izi ngorane aba bantu bambariye ni gute no bitorera inyishu nca ndakora rero niyumvira gukora urubuga canke umuhora ndahe uvuga urubuga umuhora uhuza abigisha bifuza kwigisha ikirundi n'abanyeshure bifuza kwiga ikirundi niho rero barabibona ngaha imbere urubuga rero umuhora wa internet site web naca ndawukora uyu munsi ntirahera neza kuko hari ibintu nabwirizwa guhera heza ari uko nje ngaha mu Burundi nk'amafoto bagiye kuraba baraza gusanga ko amafoto aterekana by'ukuri ko ari site web y'ikirundi basanga hariho nka foto kwera ko nashaka ifoto yerekana ivyo kwigisha ugasanga harimo n'umuzungu mugabo inyuma y'imisi 5 nibaza ko nzoba naheje kubihindura nkashira ko amafoto nafashe ndi ngaha mu Burundi n'amafoto yerekana uburyo nigisha ndi ngaha mu Burundi nari ndayakeneye nyene ndi ngaha mu Burundi mu byanzanye kwari kugira ngo nshobore no kumenyekanisha uwo muhora wanje rero urumva ariko ayo mafoto niki ntikibuza yuko ushaka kwiga atiga canke ngo yoriha iri uwo muhora urakora neza abantu bagiye kuri site web ni wezi 3 Kirundi class akaburungu.com akaburungu bi www.kirundiclass.com.bi nuvuga murayibona ngaha iranditse ngaha no ngaha anye kuri aka gasaho kanje biriko rero urumva naho rero nashatse gufasha ba bantu bari kuravuga hariho abantu uno munsi diaspora y'u Burundi nini cyane rero hariho abavyeyi bibarukiye abana hanze haba ubu muri abagiye mu gihe ca vuba cabagiye kera kuko ndamaze kwigisha nk'abahungu babiri baba muri Canada b'abarundi bafite abavyeyi bose b'abarundi bansumvye imyaka abo bantu batazi kirundi duhera hasi uburyo umuntu aramukanya uburyo aduga muhira uburyo bagira ibiyago muhira n'uburyo ashobora kuvugisha imiryango y'ibiri ngaha mu Burundi uburyo ashobora kuzarasaba ibintu akoresha ari hajya muhira abivuga mu kirundi duhera rero ngaho hasi abantu bose twigisha baba abo barundi baba n'abazungu mu kwigisha mperaho hasi nkamubaza ubwa mbere mbega ni novuge nuruhe rugero ariko mu gutahura ikirundi hari n'amajambo namakeyi yobazi canke ashaka ko duhera hasi canke ashaka ko ndamwigisha ikirundi co gukora iki naho nca nibanda mu kumwigisha ariko duhereye hasi kuva kundamukanyo kuduga mu biyago bagira ahatandukanye agendera nahaba kuva muhira hakorera nahasengera nahaja kugurira ibintu nimba yifuza kuzarabigura mu kirundi ivyo vyigwa vyose tukagenda turabikora
kubikora niyo mpamvu rero nuno munsi n'abazoshaka kwigisha ikirundi nabo ntibazosaba ko baba abahinga bazosaba ko abantu bashobora kuronka internet bashobora n'abari ngahi Bujumbura ariko tuvuge nko mu Faransa kazi nigishije arashaka kuzobandanya yiga ariko kandi ndashaka kumuronderera umwigisha ari ngahi Bujumbura azoza aramusanga muhira akamwigisha tukumvikana uburyo naho urumva baba bazoza kuri site web bara create ama profile yabo bagashira ama profile atana kimwe bisabwe hama baba bakeneye kwigisha hanyuma ariko hageze ko umunyeshuri ariha barafise amahera bariha kuri site web yaje ko nande ntikeneye gutera imbere hanyuma nabo bakaronka amahera yabo vyoroshe ego d'abord abantu muza kumva amabruit y'umuyaga n'inyoni turi muri nature muza gutara nko turi muri studio turi muri nature muza kwihanganira amanje ko azo kuba meze nashaka kubaza est-ce abantu bakwitura bavuga ko baza kwiga ikirundi baza bafise mbabare kuvuga mu gifaransa bafise amatante ameze gute baza bifuza kumenya ikirundi co bafasha mu biki exactement mbega ni kuyaga wabivuze ko hari wacize shaka kuvuga ko yaga n'umukunzi wiwe mugabo abandi nk'abo bahungu babiri bo muri Canada bashaka kumenya ikirundi kubera iki exactement kubera kurumva ntibaba mu Burundi para kugira ngo bamenye igihugu kavukire ciwabo cyangwa ari kugira ngo nibaza mu ndo bazora nk'ukuntu basha kuyaga n'abantu biwabo n'abarundi ego urakoze cyane abantu baza kwiga ikirundi baza bafise impamvu zitandukanye nukuvuga nk'ubu ndaguhe nk'akarorero narigishije umunya Australia n'umuzungu umunya Australia yambwiye ko hariya anye afise akora mu kigo c'abana bafise ikibazo ca autisme akeneye kuzoza kugira amatohoza enquête ajanye n'ivyo uburyo abo bana ngaha mu Burundi bimeze rero akeneye ko amenye ikirundi harimwo n'amajambo ajanye n'ivy'ikiganga nico gisata akoreramo nk'abo bantu nabo nigishije b'abarundi bari bashaka nkuko bafise inkomoko y'abarundi bamenye bashobore kuvugana n'abantu bahereye hariya nyene bari kubera baba mu miryango yabo ugasanga bamwe barazi ikirundi gike hanyuma kandi iyo baronse abantu b'inshuti zabo zo ngaha mu Burundi bamenye bashi no gushobora kwidondora no kubayagisha ikirundi cibanze mu kirundi hanyuma kandi bitegurire no kuzoza mu Burundi kuko benshi barambye ati ndashaka kumwakuza ndashaka mu myaka 2 ko nzogenda mu Burundi nzi kirundi nshobora kuvugana n'umuntu akaba ari ibigoye vyongora gusa mugabo nzi cibanze abantu tuvugana tangorane dusohotse nkaba nanje no shobora gusaba ico gufungura mu kirundi donc nzoshobore kuvugana niyumve nabo nyene ntibambone nk'umunyamahanga bambone nk'umuntu afise inkomoko kandi avyemanga kandi agerageza kubigendera hariho rero urumva nabandi nabo nk'uwo muzungu kazi w'umufaransa nawe yambwira ati jewe nk'umuntu agiye kuba mu Burundi imyaka 3 ndashaka bizonyorohera ijambo ry'ikirundi sindaribona neza ariko bizonyorohera kwiyintegra donc gushobora kumenyera mu Burundi no gushobora kuvugana n'abarundi byibanze no kugira ngo nzoshobore kuronka nzobe mfise novuga urugero rw'ibanze ruzomfasha kuguma ntera imbere mu kumenya ikirundi no gushobora kubana neza n'abarundi no kuvugana nabo mu byo nzoba nkeneye byose nkanatahura n'igihe ntoshobora kwishura muga ntahure hanyuma ivyo bariko baravuga ego baba bafise rero intumbero n'impamvu zitandukanye hari n'uwundi munya Brazil nigishije nawe ari hari ivyo ariko arakorera ngaha mu Burundi rero urumva usanga baza kwiga bafise impamvu zitandukanye ndafise kandi n'abana nigisha buri wa gatandatu abo bana umuvyeyi w'umwana umwe twahuriye kuri LinkedIn umva ce mvugana LinkedIn kweri kubera abarundi benshi ntibayikoresha usanga ha mu Burundi hari abantu bariko bariga za master ugasanga bafite ama competence nyezina bashobora kuvuga kurondeza akazi mu ugasanga bakoresha imbuga tarizo nko kuri LinkedIn uragenda ugakrea profile yawe hama ku buryo bajya abantu batanga akazi les recruteurs bashobora kubona ko les compétences wowe ufise ni kije navuye ngaha mu Burundi 2020 mu mwaka 2022 mfise abantu 32 kuri LinkedIn muga mu kwezi k'umunani ntanguye kwiyumvira gusura kwigisha k'umunani mu mwaka uheze muri 2023 niho nasura kwiyumvira byo kwigisha ivy'ikirundi ni naciye nsubira kubandanya gushira kw'ibintu kuri urwo rubuga rwanje kuri profile yanje kuri LinkedIn ariko no kubwira ko kuva muri ico gihe mu kwindwi umenga niho nasubiye neza ndavyibutse gushika uyu munsi ndazi ko noba ndi mu Barundi nka 10
canke basingiye kure 20 mugareka nishire muri 10 bakoresha LinkedIn cyane kuko no munsi nimba nahe ico gihe nari kuri bantu 35 nsubiye kuyiraba ndavye inshitsi hariya muri Kenya nasanze iri ku bantu 35 hari abandi batatu bagiye mugabo ndatangura gushira ku ibintu ndanakreya na page ya Kirundi class ku buryo uno munsi ngeze mu bihumbi 5,600 birenga canke ego ndi mu gukwiza 6,000 ni benshi hanyuma na Kirundi class nayo nyene ifise 1,200 barenga ndakunda gushira ku ibintu nkandika ibintu biratuma nama ndaronka abantu benshi n'ivy'igifaransa nkaza ndabimenyekanisha nkaza ndabivuga nkorera muri Kenya ku buryo uza gusanga nk'ubu abantu banyandikira nkaza mbona ama contact araguye muri telefone bashaka kwiga igifaransa bashaka kwiga ikirundi nkabaha rero ni ngaho rero nahuriye n'uwo muvyeyi ba muri Etats-Unis hari mu kwezi kw'icumi turumvikana uburyo nzo kwigisha uwo mwana carambira ko afise n'umugenzi wiwe noca nigisha abo bana ari babiri no kuvuga rero buri wa gatandatu iminsi yose saa 10 canke saa 11 iyo amasaha yahindutse hari iwabo mpora ndabigisha abo bana gushika n'uyu munsi kuva muri mu mwaka uheze gushika uyu munsi buri wa gatandatu ndabigisha abo bana ndacabigisha ikirundi kandi n'abana bato bafise imyaka 6 ego ikibazo nagenda kubazishushisha uvuze ko bivuze kuri LinkedIn kuronka abakiriya bice kuri platform ko nagenda kubaza ati est-ce ni kuko urumva wagiye mu kintu giye kurondera amafaranga giye kurondera ubuzima nk'uje no giye kwirondera mugabo urumva ko ari umuhamagaro usaba akazi kenshi usaba kubihangana usaba ko mu minsi ya mbere urabora abakiriya mugabo ni abenshi aca baheba ariko bati mbega nihangiraho ubura abakiriya ushaka kabura abantu bigisha cyo cyangwa ico gifaransa bazohava ucu biheba urakoze cyane oya nibaza ko hatageze ko ndababura ahubwo hageze ko ndabaronka kuko iyi site web ndayikoze nariyumviriye none ni gute mbega nzoguma ndayimenyekanisha ku mbuga huriro nsanzwe nkoresha ko je ndakoresha imbuga huriro ugiye kuri Facebook urandonka kuri Instagram urandonka nitwa Albin Bananeza kuri zo mbuga zose kiretse ntuze kuri LinkedIn nitwa Albin Juven no kuvuga ugiye aho hose urandonka rero nariyumviriye mbega nzoguma ndabimenyekanisha kuri zimbuga kuko nahavuye nshiraho n'imbuga izimbuga za Kirundi class no kuri Twitter kuri YouTube kuri Instagram no kuri Facebook na LinkedIn navuga nti eske ibi bintu mbega bizomfasha ko abantu bamenya cyane ivyo nkora ko hariho diaspora y'u Burundi rikiriyongera hariho abana benshi bari kwavukira hanze hariho abavyeyi benshi batagira umwanya wo kwigisha abana no kuvugisha abana ico Kirundi bataronka ukungene ahantu bashobora kubigishiriza canke bisaba ko naho tuvuge nk'abarundi narumvise ko hari ibihugu usanga hari abarundi biyegeranya bakaza barigisha bana rimwe mugahara abavyeyi bavuga ati umwana ntaronka sindonka uburyo ndamujanayo sindonka uburyo ndamukurikirana ari yari bikabagora cyane ndiyumvira nti abo bana bo kwigumira muhira tukigira muhira rero naho rero mvuga nti naciye mvuga abo bantu no bashikira gute niho rero naciye mpitamo kuvuga nti reka ngende mu Burundi niho hari binyamakuru abarundi baba bari mu Burundi n'abari hanze bakurikirana hanyuma nshobore kubwira abo bantu bose bafise uko gushaka kwiga ikirundi bifuza kwigisha abana babo kugira ngo babone bamenye hanyuma bamenye naho bazonsanga kuri kirundiclass.com.br hanyuma rero ncenza ndabishira no kuri izo mbuga hari n'uburyo nategekanije kuzoza ndakora ibiganiro kuko nanje ndafise umuhamagaro novuga nti ndafise passion yo nanje yo gukora ibiganiro vyigisha bifasha abantu umva urabiziwe kuva kera naho ndakubwira ko mfise nifuza gukora media hari nyene ibintu bimwe mu bushaka kuvuga ati nanje ndumva mu bintu bimpamagara uno munsi nkunda kandi biraryoshe gukora ikintu ukunda rero urumva sinzocika intege ahubwo uno munsi hageze aho nahereye atariho nkiri kuko no munsi ntanguye kuronka abantu bizana baravye ivyo nagiye ndavuga kera ivyo nagiye ndamenyekanisha ivyo nagiye nandika kuri izo mbuga hageze aho bizana ahubwo nanje nahangeze aho ndondera abandi bifuza kwigisha ikirundi baze biyandikishe kuri kirundiclass.com.br bashire ama profile yabo hama bikorera akazi dukorana akazi Kirundi class ni nkinzu umwe wese acafata biro yiwe akaza arigisha ninaronka abanyeshure benshi umunyeshure adoza kuri site web
azokwihitiramo umwigisha, ashobora no kudahitamo jewe agahitamo uwundi. Hariho umuntu wosanga afise ingabirano yo kwigisha gusumba jewe, ugasanga niwe aronka abanyeshure benshi, naze yandikishe jewe nikenereye abantu tuzokorana. Rero nibaza uyu munsi rero hageze ahubwo aho abantu babimenya bakabumva akamaro kavyo, hanyuma bakaza kwiga ari benshi. Imana ishimwe. Iyo ni inkuru nziza. Hari ikintu karavuze bakivuze ucisha ko tugiye mu tuntu n'utundi tumenye Albert, wavuze ko warufise indoto yo kuzorongora hakiri kare. Yego. Ukiri kurondera ubuzima buko buragukubita hasi bukuduza bukumanura. Yego. Vyaheze ese urafise umukunzi kubunyumvira ati rikiraza hari biriko birakunda, urafise umukunzi ugira twitegura ko iyi imbere ko kwiza 30 zo bamaze kumushira mu mago. Ico kibazo rero sasa amahera warayarondeye mugore umva urufise rêve yo kuzoshinga urwawe ukiri muto, mugore umva kuri kuregeza muri 30 biracarimo. Urakoze cyane. Umuntu aragira indoto ariko ukuri k'ubuzima nako kuza rukundi. Yes. Iyo ukiri muto haba hari ibintu utazi kubera ko utarabicamo. Jewe nari mfise iyo ndoto kweri kuko narashaka narumva ko ngize urugo hari ukuntu nyene uba warabayeho muri kahise ukavuga ati je ndashaka kugira urugo nkiri muto. Urumva rero muri ico gihe yego nk'abandi nk'urundi gwaruka gose nk'abandi ba jeune narakundanye n'abakobwa. Mugabo no munsi baje ni wo bavuga ati nanje Albert ndabona ko nanje ahuye na valeur zanje sinibuza amahigwe. Abakobwa pop the balance abakobwa mu Albert ko atesa mu mwandikire umara ko datesa muce mu meni bipuriza. Urumva sinibuza amahigwe uno munsi ntawe mfise turi kumwe. Hama ariko kandi wavuze ngo wararondeye ngo inoti oya sindaronka inoti kabisa. Inyenyeri basirikira karona ko biriko birafatira. Ni kuvuga ko icizere kiratanguye kuboneka, umurongo uratanguye kuboneka, kandi mu rugo ozi ntihubaka inoti. Hari umuntu muhuriza ku ntumbero y'urugo ingene mwifuza ugo rugo rwanyu ruzomera, hari umuntu mwumva kumwe mwumvikana muhurije novuga nti muhuje inyifato muhuje ama valeur. Ico kintu mu rugo hubaka urukundo, hakubaka n'intumbero imwe y'urugo muhurizako. Rero nico gituma novuga nti je umukunzi nzoronda canke uzoba keneye umuntu afise amafaranga ntaze yirirwa araza je nta mafaranga afise. Mugo umuntu yoba avuga ati jewe nkeneye umuntu tuzofashanya kurondera amafaranga afise je ndazi gukundana uzobaze abantu muze mubura abagabo abantu benshi barazi je nkunda abana cane barabizi je banyita tonto des enfants kubera amafamiye menshi. Ndakunda abana n'igihe mba ndiko ndigisha abana urasanga abana bankunda cane. Ubu nkishitse ngaha mu Burundi hariho famille muri abo bana nigisha araje ngaha mu Burundi umwana twarahuye ndamuha tuganuke araryoherwa yaguma mbwira ati Albert simbona ryari umwana w'imyaka 6 simbona ryari uzoshobora kuza tubonane bashitse ngaha mu Burundi imbere yanje twararyohewe n'amafoto ndaza kuyakwereka byari ibintu biryoshe cyane. Mugabo hari ikibazo twe dusa nk'abarundi kazi ni gake umurundi kazi arotera intambwe ya mbere. Ndazi kandi ko hari abakobwa bashaka kuba bavuga ati uyu tipo ngene ukuntu avuga honyene vraiment ndumva ni guyanje asa neza ntacabaye n'umuntu muhasara ariko arondera inoti. Mugabo kuja kumubwira ko numva gatima ko karantuma biragoye. Numva ko bigoye. Eske bahumuriza babwira ati je n'ukuri ukazonyandikira sinzo bakora bavuga ati iyo cambona ko ndisutwa canjuja kora bavuga ati je mukubwa je kumbwira ko kwankunda ago bavyishe vyose ndabivamo. Bahumuriza babwira ati je n'ukuri ash dugikira ka DM. Urakoze. Oya kubera uno munsi naje kugira kumenyekanisha ivyo nkora. Nibaza yuko nka numero yanje hariho numero y'ivyo nkora na numero yanje. Hamaje mu buzima nta muntu nirengagiza ama message aba yanyandikiye. Mu byukuri igihe n'igihe zoba umuntu akomeye uzogume amaguru ari hasi. Wavuye mu bantu uzoguma mu bantu. Hariho n'ukuntu mu ijambo ry'Imana sindi umukirisu wa cyane mugabo hariho ibintu je ndi umukirisu kandi ndavyemanga. Hariho rero Imana yajabukiza abanyisirayeli ikiyaga gitukura irababwira iti ntimuze mwibagira iyo nabakuye. N'igihe rero shaho uzibona ko uri umustar
urumva n'igihe uzotera imbere gute uzogumiza amaguru hasi kandi ndanagushimira shahozi umviriza ndakubwire mu ba journaliste nagerageje kuvugana nabo uri mu bantu banyishura ku mwanya kandi ukaba ugatumbera ku kintu ukavuga uti Albin iwacu dukora gutya rero ibintu bimeze gutya iyo message ukayishura utayirengagije ku buryo bica bifasha umuntu gufata ingingo ikurikira rero ni vyiza rero naho je nabona message ntawe nzirengagiza no kuko je nsanzwe nikundira n'abantu rero urumva si niba kubana umuyoro na oya niba zombana umuyoro kandi ubivugira kuri televiziyo ndagohe mana yanje oya ariko urumva baba umuyoro ariko ubumwe uramubona kandi ego uwo muhuza abumwe kandi ufise intumbero nawe ufise intumbero yo kubo yo kuronka hari nk'aba muri Kenya bakora bikigana bakavuga ati none basubaye nziza kukuramutsa aha jemba Nairobi Kasarani maternity urumva abantu baba Nairobi baca bahamenya mba Nairobi Kasarani maternity ariko nibaza ko igihamba umuntu mufise telefone noneho naje noneho no kurondera noneho umugore ndanagoye haca hinguse n'ikiganiro cyo kurondera umukunzi ariko nta ngorane byose babikenewe ni ibintu byo kuvuga kera babivugira mu mpisho byose kera babivugira mu mpisho kera nuko abakobwa bavugana n'abahungu siko ubuye abahungu n'abakobwa ko umwe atumva isoni n'uwundi kubera nk'ubugenda kwazesha uzinda kugira ikintu none nk'ubuko je wumva ndaza ngaha mu Burundi nyuma y'imisi mike nkabangiye aho bantu nta hantu namwe tuzopfa duhuri none wumva ubonye umuntu mukamutinya nawe akagutinya umva vyoherera he ni vyiza rero turugurukiranira ari umuntu mufise intumbero mukavugana ukuri uza gusanga bibafashije kugera aho mugera no kugira ngo mushobore gutera intambwe haba muri ivyo vyo kubana cyangwa mu bindi bikorwa kuko ozi ndabona ko turiko turagana ku musozo w'ikiganiro uno munsi ndakeneye abantu partenaire ozi sinkenerera wa partenaire uwo muntu ngo tuzobana gusa ndakeneye aba partenaire baza nk'ubu Kirundi class je kuko nakubwiye ko mfise indoto yo kuzogira media wanashaka mu bintu by'ikirundi raba ozi urumva ko nawe nagumye ndabikubwira kuva kera zivyo aka ona handitse Twese TV yes Twese TV together change the story kuri kwacushira slogan mu cyongereza no kandi wacisha urakoze cyane gose Twese TV change the story nukuvuga ni kubera yuko hazo hari ibiganiro by'ikirundi bikogwa mu kirundi ariko hazo harimo n'ibiganiro dushobora gukora mu gifaransa cyangwa mu congereza rero ariko tuzokora mu biganiro byinshi ibi by'ikirundi nyene hari ibiganiro mvuga nti hari ibiganiro bidakogwa kuko mwese umwese mwebwe ibinyamakuru byanyu mwamufise ahantu uvuga ati je nshaka gukorera ngaha nanje ro nk'umuntu afise iyo ngabirano nk'umuntu afise iyo ndoto ndashaka ko nibi vy'ikirundi hari biganiro n'amahuriro nzoza ndategura ncishije ngaha ayi rero urumva nico gituma mvugane igihe noba ngumye niboheye cyane muri Kirundi class wocu usanga ntashoboye kubikora neza ariko gituma mvugane na Kirundi class ari nk'umuntu afise iyo ndoto yo gukorera mu bintu byo kwigisha ururimi rwacu rw'ikirundi avuga ati Albin ndashaka gushiramwo umutahe muri Kirundi class ndashaka ko investisa jewe na 60% nozidandaza nkaguma nkisigaranira 40% ko sinshobora gutakaza ikintu nashoboye gutanguza hanyuma ku buryo bizompa kwibohora kugira ngo nshobore no kuronderera handi ko uno munsi aho tugeze kirazira gukora ikintu kimwe nimba ushaka gutera imbere kandi kirazira gukora ibintu bibiri mu gihe na kimwe kitarashinga imizi ariyo mpamvu cankora kugira ngo Kirundi class bandi shinga imizi hanyuma rero ndayiha intumbero nziza ku buryo naho hoza uwundi nkavuga nti yitware gutya ashobora kubona umurongo mwiza natumbereje hanyuma nanje nkashobora kuja muri vya bindi bigashobora gutera imbere byose nanje ndiko ndashitsa indoto yanje ndiko ndakora ivyo nkunda rero baba aba partenaire ndakeneye aba partenaire ba Kirundi class ndakeneye abigisha baza kwiyandikisha kuri Kirundi class bigisha Kirundi hama rero n'abanyeshure abavyeyi bafise abana baturondere ku nimero hanyuma abana abamaze gukura abajene bamaze gukura bashaka kwiga bumva Kirundi na gike muri Kirundi twakoze ou bien même on peut le parler en français rero bumve ko bahawe ikaze no baze bige rero nabo bantu bose ndabakeneye kugira ngo tuzoshobore gukorana n'ururimi rwacu n'imico n'imigenzo Ikirundi igihugu kimenyekane uri kuruyigisha Ikirundi uri kuramenyekanisha Uburundi n'imico n'akaranga kavyo
shaje nibazana kunza kwiga ikirundi kweri kwera aho bigeze ateye isoni mugabo nizere ko abantu bamaze kumva information akenewe yihuta reka tugire conclusion nuko mwoja kuri kirundiclass.com.bi ku bantu bifuza kumenya ikintu kurumva ko ni en ligne aho uri hose mu kwisi urashobora kwiga ikirundi bitakugoye uri muhiri wawe mu matemps libre yiwawe ave ku kazi ugatereka je mfate 30 minutes ku munsi niga ikirundi d'abord hozo umenye ikirundi kavukira ciwanyu uyu nazo bari karindi zinotse bamuza ko marafashanya zo hariho guhanahana ifashanya gutezanya imbere yego hanyuma ku bantu bifuza ko partenaire ba Kirundi class yabivuze ko hariho gifuza ko haba aho abandi bigisha bo mufasha kwigisha ikirundi kurumva ko abantu bifuza kumenya ikirundi ni benshi cyane ku isi ejo ashaka kumubana benshi ugasanga biramucanze atanga kumubwira ati ntari sérieux je yampaye rendez-vous vyanse kandi urumva ko ari umuntu umwe ashaka kucamwa abantu 10 ngo bikunda niba ufise impano cyangwa ufise amabagaro ukigisha ikirundi genda bandikisha kuri iyi site hama umwe mu bigisha b'ikirundi hanyuma duhereze ko Albert akeneye umukunzi nko kanyuma kumwigeme yumva akeneye umukunzi mugabo ari sérieux yifuza umuhungu nawe ari sérieux yashaka kuba kugwiwe Albert ari single and searching Albert ndagushimire ego ozi ndagushimiye cyane nanje kanshimira n'abaravye abazora biganiro kigahera niho zazotera imbere na cyane nanje kandi niho azoshobora kubwira nabandi ivyari muri iki kiganiro nanje rero ndagukengurukiye gose merci beaucoup dukengurukira abantu baravye kino kiganiro abantu baza kugisangiza abandi nkuko tubibasaba kenshi burya iyo ugisangije abantu canke batatu hari ikintu kinini cyane ubuhejeje gufasha community y'abarundi canke community y'abantu barabiganiro vyacu rero nimba wakikunze nimba wumva wabaye interesse ni class y'ikirundi ki partage abantu gusa nashaka gutanga numero abashobora kudutora ko kugira ngo bazotwandikire abantu baze kwandika kubera si numero ngaha mu ndi kubera mumvise ko atariho nsanzwe mba umwanya munini naho ariho iwacu numero mushobora kutwandikira ko ni akamenyetso ko guteranya plus 254 hanyuma 743 hanyuma 330 hanyuma 703 plus 254 743 330 703 ni numero yo muri Kenya iyo niyo numero mushobora kunyandikira ko ivyo byose tukashobora kubaha ego okay, thank you so much. You can contact Kirundi class on +254 743 330 703. Thank you very much. You are welcome. Merci beaucoup. Waravye kiganiro mandaye muhezagiga mandaye mu nk'amamega mandaye mu fisa amatwi akora neza n'amasa kwenza ngo mushoke kubandanya muri abakunzi bacu bo hafi tuzotubana mu kindi kiganiro kitari iki naho butaha bye bye.